ariko ndagusabye muze wanjye tubanye neza nacuramburana na niwe wamfashije n'abagenzi bari kwa muganga sinarimenya uwinjira n'usohoka aho gushukunda hema ubu n'ubushobozi bw'Imana kandi Imana yashize kunyereka yuko ndacafise andi amahirwe yo kubaho kwisi kandi yashize kunyereka yuko hari ibintu yandungise kwisi gukora narakora ndabikore iyi nindi chance Imana yampaye icyo no kwizeza muze nje ngiye guhinduka ngiye gukora uko ariko kose mpinduke kandi nishira imbere y'Imana cyane kugira nabikuno kandi mwese uramanuye neza nje ngiye guhinduka ndagushimiye cyane kw'iryo jambo gusa unshubije nari nzi yuko ninaguhanura uhava utaza kubyumva uhava ucunyishura amajambo mabi ariko mwana wa mama ibi bintu naguma numva ku mutima ibigumbagumba ngaha ku mutima bimfata nkavuga ati none kweri umuntu yaremwe n'Imana kweri verema nyene kweri ndamureke nyene kweri apfiyangara kandi afise naga parasera umuryango wa musigiye ubu nyine wari umushinge wa mbere waho ushobora kuronderera kandi uzoronderera n'umuryango wawe nicyo kintu cyambere nawe mbonye cyari kimbabaje ariko mwana wa mama ku majambo ushubije vrema ndagushimiye cyane hinduka kandi nanje nubundi sindekeye ahanyene jewe nzokwama hafi umwanya tuzoba tukiri kumwe ngaha ndazi nanje naho ndiko ndaje yego basanze reka nje muje kuruhuka n'umuntu kuranga yego wegenda uruhuke kandi ewa bajya bahungu ndagusabye ndasubira ndagusabye yego byaheze n'ukuri uvavanure nabo irigara uvavanure najye nataye Toto. Sawa. Twende twende. Nje gusaba. Wose bafashe. Wewe muri uranyobeje uri ukigihe wanyiba hariya muri kumwe n'abahungu batatu. Sanje sinye narahe. Iki? Ushaka. Kare. Nje. Sawa. Sawa. Nzene yego. Nakubona? Ye mwana hanje. None yataje. None kuno musi utashe kare n'amara. Uzi yuko ntuka tuyaga umbwira bya bintu byo kuvuga ati ngo muhinduke n'ibindi bitandukanye. Shaka kujya mu gitondo nazindutse mu gitondo ca kare mu bukerera njya kuraba ko noronka akazi. Cyukuri nk'umugabo nagerageje. Ndasatira ahantu hose ndavuga ati kangerageze naho noronka akazi k'ubuyede. Mbindize n'ico gihumbi nikoreye ndeke ibintu byo kwiba nko kwa Manu. Eba singiye urugo rwa mbere banyirukanye nyinga. Urugo rwa kabiri bo bahaswe no kunkubita. Ubwa gatatu bo bamvye ntazosubiraho bazosubira ko imbwa zinyingi. Ndavuga ati kurondera n'uronke bituma uyumvira gusubira inyuma kuyumvira aho ugiye kurondera kubigururonke. Ndavuga ati reka nahe mbe ndarabe cyo no gukora shinge cyo no subira kandi gusatira kugira nkure gushasha. Nyuma ubona shamasaha ubwo nanga kubona wicaye ngaha. Yego uje kubona nteramiye ngaha uno munsi numvise burya amagara yanje atari meza gose niyo mpamvu nari nteramiye ngaha. Yego hama none fama ikintu nobona rero wewe gikuru nyamukuru kubona ivyo byose byakubaye kuburya abantu ntibaraza bagutahura neza ntibaraza bagutahura kuntu wewe yuko ubu wahindutse none nta kuntu wewe uraba ukarongora Nibaza uranze sindi umushasha kuri wewe yo kuva mu bwana bwawe mu bwana urazi ko abavyeyi banje bipfiriye ari we wandeze nka papa wanje naho nyine ataho duhuriye uri umupangayi wanje ariko ubu ico kibazo cyo kuvuga ati ngo nje ndongore nza n'umugore mu ngeso naho uramfise apana ubukuntu arahindutse ukavuga ati ngo nza n'umugore
ninde umuvyeyi wo mwana wiyo ngo ngenda mureye umugabo urabizi noza kukonje ndigisuma apana ndigisuma nahoze ndigisuma nahoze nk'urumogi nahoze ni apana ubu nahindutse uno umuvyeyi yo kwinanamura agafata umwana wiwe akamuta kuri iki kigugu nka jewe ivyo biyumvira bo akamuntako umuvyeyi nyabaki jeco mbona gusa reka ngome satira nkeka inzira z'Imana zirenga ibihumbi osanga nimba ari inzira z'Imana zirenga ibihumbi maze guca ku nzira nka zitatu bivuga yuko namwatiye ndashikako kangome satira byo kurongora mutaha simbona ko ari umuvyeyi wo mu mwana wiwe ngo namwenene ko famba umunyarugombo neza na neza ngo rero ibya byose bigira bitera imbere neza nta kuntu woraba muri bajya abana banje nkaguhamwe muze sa mvuga ati washaje uburibagiye action murangirira bajya abana biwawe uribuka yuko nujya mwana wawe imbere wa kabiri imbere wa nyuma nigeze no kumfuta ku ngufu uribagiye action nabakurenga hano Rwanda biba amasiripe banitse muzu nkatwara uribaga yuko wigeze no kumfata n'akakobwa kawe mwiwese ndakenenye aho wibaza ari umukobwa wiwawe kucereka hasi ukamwexplica ngo yuko ngo njewe nshaka ndaguka kuri fama ngo avyeme muta ndico kibazo cyo kurongora kwenda gitahura kuko ndongoye noba ndiri responsable w'ibintu n'abantu mbazi nkuko nkwiye kuvyuka mu gitondo nje kurondera vyanke bikunde nonga ico nahana mu rugo ariko uvuze ati ngo ndongore mu bana biwawe ubwo beza kandi bibera no mu muci nje nibera ngaha mu cyaro baza ngaho kuraba rero narimwe nkabona be kwere bakuze basiga bafise inzobe ariko sinibaza yuko ari umukobwa wiwawe kwicarika hasi ukamu explica ngo urongora na famba kabitaho ico mbona rero nimba ico cyumviye wafashe ukabona yuko famba reka ndamukwe umwana wiwanje sino kikubuza ico no guhanura nuko genda usatira nawe ngo nazi ngo usatira ndondera akazi uvuga n'abakobwa bawe uraba umwe muri bo mpezagire vuma Imana yemeje ikintu nambwa nimbwa yoba hivuye ngo cyo kuvyanga ikavyemeza umwana umwe muri mu bavyemeye genda tayari ko nifiti yahomba ico no kongereza ko ndondera akazi gusa ngo ndiko ndasatiye nta kibazo kamutamanje kandi uzobukoze kwe bamba agati gateretswe n'Imana ujya gahenurwa n'umuyaga kandi je kubwo mbona we wahindutse n'ukuntu muri no misi mbona usigaye woroshe je nije ndakuzi cyane ko ninaje naguhanuye niyo mpamvu atakitajoshobaka byose bizoshoboka ndabisize mu ngufu sawa muzee umbabarire ku majambo ndiko ndavuga usanga za langaje zanje z'uburandero zikirimwo nako ndibaza mu byo navuze ngase nagututse famba wumva amahoro ku mutima urazi yuko igihugu hose ariko twakogwanye ko tukujana kwa muganga tukabura n'amafaranga yo kugombora kwa muganga tukarinda gutabaza ansere akaba ariyo iza kugombora mu bitaro rero muri uno mwanya ndiko numva umwanya nkiba ngahe wawe ndagupangiye nta kintu na kimwe kizohava kinanirana yuko dushika ko je nawe sawa mutama urakoze cyane kandi nukurinze ukomanda gushimira kuko guhinduka kwiwanje urafise uruhara runini cyane sinopfa ndakwibagira muta ngerekana injira mu kuko narimenyereye kunywa bya bimogi kubera amazi iminsi nabinyweye niko ndumva umutwe undungika hajya nyene navuye none mvuze ati ngo nishinga ngo ngenda mu ibarabara nza gusanga nivyo umuntu ugasanga asubiye muri zangiso ishaka ninjira mu nzu niyugarana ikiwi cyo kungura umogi kifashe nihangana ebana ibimogi morera nirwa nkwa kuko urazimaze iminsi tabinyweye kuko na psychology reka ninjire muzu niyugarane mutama wanje ejo kandi mu gitondo cyaka nzozinduka ngenda kurondera kandi akazi ndakabuze nzota kandi urakoze mutama wanje neza na neza je ntugira ikibazo hubwo ikindi kintu nkoneye gukora bikomeye cyane no kubandanya ndahugira ku mavi ndagusengere ungira iki ndakugire ku mavi ndagusengere ico ciyumviro kiguma kigomba kugaruka kizotsindwa mu izina rya Yesu amen amen njende mu nzu ndibaze ibindi twabiganira vyose ntangorane yego njende mu nzu muze nta kibazo ana bonye umukobwa wawe yaje umukobwa wawe yaje ni hari ndamuramutsa mukanya ndiru ntangorane sawa mutama wawe
tuvugane gato. Jewe? Yeah. Sawa bro. Si sawa. Wowe ugiye ahantu ntabwo uho baramubona. Je sinzi ikigenza. Muhira waradutugije usange no ku kazi naho. Vraiment nta kintu kisunyiba ushaka kuyigira. Nakubwire man. Twese turabagabo. Kandi urazi turabagabo n'abibana. Jaho mbone ibintu byo kuvana arabihebye kandi arabihebye. Famba wewe nzi wahindutse wewe wahevye kuyiba. Famba okira tukuyajamba babiri nkana bakura mu fuko. Famba akatu utazwa gatera makiri. Famba je sino kwizeza sino havura nizera yuko wewe wahevye kuyiba. Ahubwo famba umbabarire neza utanteza ingorane ku kazi n'umubosi ari ngaha. Ubandanye waje. Ko umubosi ari ngaho niyo mahirwe. Ndagusabye basumvugane ko umubosi wawe amakazi tuturakona ngaha. Famba wewe usaba akazi mbi ndakora ngaha man. Ushaka amahirwe yo gukora? Ushaka amahirwe yo gukora? Je kutigeze umpa amahirwe ubusi nari fise agatelefone kanje, nari fise inuzi shenete yanje, umunsi nari fise ibintu byose wantwaye. Warigeze umpa amahirwe yo kubiguma? Nta vyambabarira. Burye ingero ugereramwe uwundi niyo nawe bakugereramwe. Famba utagerageza kuyangana kwiwanje mva ngaho ugenda. Umubosi basariye basinasaba akazi. Famba ndakubaza ikibazo kimwe. Uribuka aho waciye mukuru? Umuntu wese uko abayeho kwisi afise kuyangana kwiwa kubwira. Utagerageza kuyangana kwiwanje ugasanga birabaye birebire uranza n'ingorane ku kazi. Rabugende. Gerageza umukazi manje n'umugabo ngawe. Uri umugabo nka jewe. Nakubwiye warigeze umpa amahirwe yo kugumana ivyo wanyivye. Uzobanza ugenda unzanira ivyo wanyivye byose. Amatuvugane ari amahoro. Kuko je nta kuntu nzi ukuntu ndakuze. Ahantu uri kuragenda nta mahoro abahari. Genda Famba. Kandi ruseriye man. Mukazi dukore. Famba ubu hose ndicenye ndabamagara bakufasha. Uragenda amahoro ntugenda amahoro. Ndi hano turamutegura. Famba genda Famba. Famba genda. Genda hose. baja icyo naguhamagariye ngaha ndazi ntashobora gutahura icyari cyo ngomba ndakikubwira. Urabona Brunella ko jewe ndiko ndasaza ko ndigerereza bukuru. Urabona ngaha mworo rugo yuko jewe keshi niyamira ngaha nyene niyicariye ngaha keshi ntabona icyefone cya ruguru. Ariko wewe urabona yuko wigera muri kiriya gisagara ciwanyu kimarira igihe kirango kugira unaze no kundaba ngaha bikaba ikibazo. Urabona nka mama wanyu haheze nk'imyaka nka 10 ndabareda ngaha ndi jenyene muri mwebwe atanumwe azi ngo icyefone cya ruguru ngo niki. Urabona wewe urigira hariya mu gisagara ukigumirayo ntiwigere unanyibuka ngo uraza kunkubitira ko ngaha kandi nanje uzi yuko ngaha andi jenyene nkuko n'urupfu rushobora kunkubiranya rukanjana nawe wibereye hariya ntunabimenye. Wewe urigira hariya sinzi ngo akazurimwo naka numva ngo ukora mu bubare abasheri wewe ugumunzanira ngaha uramaze kunzanira nk'abasheri barenga 1000 ngaha mbona baza ngaha ariko ntumbwire icavuyemo. None Brunella wumva gute wewe? Wumva gute? Jewe rero nka papa wawe ushaka kumenya gahunda zawe nizihe, ikintu cyo kurongorwa ciwawe ni ikihe nyamukuru. Je nico nkeneye kumenya ngaha mu rugo kuko urabona uragenda ukigira hiyo ukigumirayo sinigera amenya n'ikintu na kimwe. Je papa ndambwiye navyumvise gusa nivyo ego ndiko ndakora ariko ibintu by'abahungu rabizi narakuzanira abo twashimanye mugabo bikarangira bambeshe ntibantware kandi twakundana bambara ko bagiye bantware. Abahungu beshi bo ni kubeshanya gusa nabonye rero ari bindusha mu mutwe mbati ikanda byihoze nkora akazi kiwanje ntaraba by'abahungu bo habyo nabyo abantu bagomba bakubwira ngo nkora mu kabari ibiki n'ibiki ntabyo nzira bizikaye cyewe n'urusaku vraiment wapi vraiment dem sinzi niyo mpamvu je no kubwira je ariko maranza kukuramutsa urabizi gusa sinokomeza ndi ngaha sinokwicara ngaha ubu sinoba ngaha oya baho bigeze je sinoba ndi ngaha mba ngaha ahantu yabiza rusaku nta murengana abantu bo ngaha kuvuga amajambo arenzira batango kubwira ngo je ngo nkora mu kabari urumva n'ibindi bazobikubwira. Bere je n'ubu ndiko ndipangira kugenda muri Saudiya nirondera amahera
hama ubuzima bubandanye kandi papa ibyo nabyo uvuga ngo je ngo sinza kukuramutsa cyane kuri washaje ndabibonye kwere byukuri mara tuvukana sije nkunda kuza kukuramutsa hari abantu ubu naje kukuramutsa urabizi nta nindwi yohera ntaje ngaho kukuramutsa ndemera hamara 3 jours hamakamanuka urabizi sinza kukuramutsa no kuri washaje kwere ego mwana njerega mwana nje hajya imyaka ntinyegezwa nyene hanashaje nawe ntuzubibona nawe ha mwana nje ni hatari hama birinera jewe kabisa ije kuvuga ngo ugire uje mu nyamba ari muri Woman nyene nyamba ari he tico nobona muri Woman wohihoza kuko muri Woman burya ntubuzi yugiye burya igihugu itari ciwanyu kuza kukibama burya bisaba yindi shusho bashaka kugenda bikanka ugasanga ugiye kubaho nabi jewe ico nobona ubuzima bwawe bwo ngaha mu Burundi kuko haje igihugu ciwanyu cakwibarutse nta gihugu nkaco kiza kiryoha nkaco kuko urabona wewe ahugeze imyaka ufise siyo kuza kwangara hariya muri biriya bindi bihugu by'abarabo hariya guma ngaha nyene ati rero ikintu je nashaka kukubwira ngiki birinera ngaha urabona muri rugo ngaha ko jewe maze igihe kirekire ndahapanze ndahabaye ikintu rero je nagomba ndakubwira urabona famba ujya mu Nyarugombo urabona famba yuko abavyeyi biwe bapfuye akaba ari twebwe tumuba hafi arakura kandi mahaga parasero umuryango wewe wamusigiye urabona yuko ye natwe tubaye ngaha tumupangiye rero ikintu nagomba ndakubarira hajya umukobwa agirwa n'umuhungu sivyo hajya umuhungu nawe akagirwa n'umugore ikintu rero jewe nobona nyamukuru iterambere riri ngaha nta kuntu wontera iteka mukarongorana na fama ngo ahubwo ranyumije jewe nyene ndongwana na fama igamayibobo gamusuma jewe aha rero wampamagaye nicare ngaha ushaka kumbwira ibyo bya fama bantu kururangaye urangaye no musurambura indero jewe na famba